rero gahunda ihari je nta muntu numwe nigeze nataka mwa bino bintu nuwo wundi uvuga nta mazina yabo je nza kuvuga nuwo wundi uvuga je sinamwati ko nta kibazo twigeze dufitanye ahubwo vyaba mbona yego urumva je vyaba mbona kandi abo bantu bari basanze je ninjiye muri industry hano basanze bari connected bafitanye igihe kinini sinashobora guhita niyensera ngo ngende kubwira nakangerega ngo nakagize ibintu nje kubwira nakangari kategura ibi gogo baye rurusaku je nabire kavuga ati mwe nimwe munzi ivyo mupfa ni muhondana nahomvye umunsi mpomba abavyeyi nkiri umwana yego hama ndakura byari bigoye rero ko nshobora kubaho none ubu narabayeho ndi umugabo mfise famille n'izina nsoro ryarubatswe oya ubu guhomba ntibirimo Kazwa TV. Yes reka tubahe ikaze mwese muri ko muradukurikira tubashimire cyane abamaze kugira subscribe abadukurikira mu mico itandukanye iyo nkunda gukora ikiganiro ntangura ndemesha abantu ndababwira ngo don't give up mu bintu byose uri kurakora hari abantu badukurikira baratanga ikintu carance abandi nabo bafise mbese bacitse intege mu buryo butandukanye ariko iyo ntango ikiganiro ndakubwira ngo komereza ngaho hariho umuririmbyi yavuze ngo urugamba rukomeye rubarugiye kurangira alors nawe nta mpamvu yo gutinya nta mpamvu yo gushika intege komeza ngaho nyene birakunda ushiremwe intege wizere usenga Imana byose bigenda neza kuri micro nkuko vyamamara kumwe na Mignone utaragira subscribe ndagusavye uyigire ari ngaha mu gihugu cacu ciza vraiment c'u Burundi ko genda murabibona n'abari muri diaspora kuko namwe muri aba boss bacu kandi muradushikira turabibona cyane reka tubahe ikaze yendi imbere ya kamera nako ndi nyuma yayo mba ndi kumwe n'umutumire ntigake nkunda gukora ndi jenyene mugabo iyo nagiriwe ubuntu ngatumira umutumire hari umutumire vraiment ntumiranaje nkumva ndi muri mudi y'ikiganiro no musire niko biri ko kantu ko ntari bwakumve muri introduction abo nyene ugize amahigura byumvise ngira ngo nubundi aza kuza si jewe koko ndi Yesu bagira bamufata bati uri Mesiya canke uri wa wundi azoza ubwo nyine uri Mesiya ubwo ni jewe ahubwo unyibukije akantu simbizi yigeze kuvugira kuri TV raho ngo ntuzenya Paul Jean-Baptiste Jean-Baptiste niwe yavuze ngo haraje ngo ugiye kuza musimiriye no gufundurura ngimizana y'inkweto ziwe ugusanga ari je ndi Jean-Baptiste hari undi aza kuza Mesiya reka twizere ko ari wewe nyene okay merci jewe nimvuga nti ni wewe Mesiya okay twatanga tuvuga ijambo ry'Imana sha ikaze cyane murakoze cyane abenshi bakuzi kuri LIBERT kandi rero ndakuzi abandi bakuzi kuri Soro ariko batakuzi kuri ayo mazina ubundi bakuzi gute wa shaje rero bananyita nuko bishakiye ari umuntu wese kare nkiri umwana niho nifise amasirino menshi ariko ubu naraje ndabihindagura bose ndabashira kuri Nsoro kugira ngo ntihagire uzosura kunyita yindi nickname bose banyite Nsoro so mazina yanje ni LIBERT iradukunda ayo niyo azwi nemera yego naye yandi yo yaje nyene kubera akazi ubundi witwa LIBERT iradukunda ega we bwa wundi nanzi ngo nagiye n'ijyakazi oya LIBERT ni ryanje ni ryanje ndakunda kurikoresha keshi mu kazi surtout mugabo akazi mvuge nko mu mafilme ari drama atari ibintu vya action mba nkunda nkoresha LIBERT mugabo tugiye muri Nsoro tuba tugiye kumva ibintu nyene vya action oh my god yeah amakuru yawe ubundi ni neza amakuru wandire niza nakuronka sha vyakweli wandonde kuva ryari utabesha bebaje naho nanditse ngira ngo naje ndiza yaruzuye oya naraguze yindi wandondeye kubera ko haje saga je narakurondeye kera LIBERT vyakweli nageze ukonda gusa nuko utazi kuri kuravugana n'umuntu bita Mignone Mignone ndakuzi kubera nyene ibintu zenya ikinyamakuru cawo ariko uretse mu rundi ruhande warunsanzwe unzi imbere ya saga reka twumve nari ndakuzi nk'umukinyi wa filme bien sûr hama ikindi kintu nari ndakuzi ko nabona umengura umuntu niko bataza kumbura nyene
uramaze kubona umuntu ubonera ko umuntu ngo ana ku media social ubona ugatinya uvuga ati hano kwa zose intambara Libert yo nkubita kwera ivyo byo uvuga atanko ngenda ubona ubundi abantu nk'abasora ntibasabwe inko intoki ziravyikorera oya hariya n'amafilime ona tangara umpushuye nkiruka wewe urazi ngene abantu bagutinya Jakwe ndetse bantinyiriki je mbamona ntatinyitse ubona ntinyitse Jenga ndichihe niba bandaje babuzaga ndichihe oya mbo sinzi ni impression umuntu aba yagize ariko je ndi easy to ndizi nitanguye twiterera inkuru ikintu byawe ubundi wagitinga mu buzima busanzwe umuntu umufasha mugira kujya nyene mu gitondo nabonye ukubise umuntu ndavuga ntaharera ha ahubwo umva blague kwanza hari igihe kimwe nari ndi kuri vola ndiko ndatwara mpagarara kuri feruje kuri feruje imodoka yari iruhande iwanje yari pick up mbona bamanuye ikiyo yego mbona ngo wesha ngeje warisha umuntu n'abasirikare bari hejuru ngeje we warisha umuntu wa mugabo ngijya nkoho wayikuye ndagira ubwo ngo yango humura hari kuri RTNB justement mu gitondo nkiraba sorry nkiraba filme umva nyene navuze ati mana ya none cyagana ndagihebe cyane ubu ni ndamucereza nk'umunota umwe akavuga ati wowe gakobwa wari kurango ni Miguel oya du moins jewe fete niyo style ndiko ndakoreramwe ibikorwa niyo innovation nashatse kugira bitewe n'ivyo nshoboye gukora nayo ubundi ho mwaravye amafilme yo gukubitana menshi cyane yo hanze nibaza je katabi je ikintu kiri special no vugamwo nuko ndi wiwanye ndi umurundi wiwanye nayo ubundi ibindi vyagira abashinwa abanyamerika n'abaki ngira ngo rero nico kimwe ariko to easy ubundi naje ndavyibonera sa ngira niko yaduhuye nari ndagushashaye sure yako bro ko cyane iyo umuntu w'umukobwa ambwiye ngo duhuye yaranshashaye ushawumva nyene ko ndikubona mba nibaza n'ingene utanampaye hug nibaza ngene ntanakuyambiriye sha ariko ntatuzoza kubikora inyuma y'ikiganiro byakwera mbe wazi none aha tuzobiva mu kiganiro kizokurikira wavuye ko nakubeshe wumva okay Libert tumuzi nka Soro ariko osinzi na Libert hari abantu bakubona muri zuguru hirya no hino mugabo hakundi Libert ari kungene yinjiye muri film nijya watanga ukunda ibintu bya filme ku buryo unagira ijya creativity ukindira uri ngwanya ibintu byavuye kuki canke wabikunze gute canke Jenny bazaki Imana yari yaranteguye kugira ngo ndabikore kubera ko ni ibintu nagiyemo ntazi ko nzobikora nagize ibintu bya art martiaux ibintu byo kugwana ntazi ko nzokora film uretse gusa ko nikundira kwirabira amafilme nyene yo kugwana hamuko nagiye nkura ngenda nkunda sport nshaka ngira ama competition menshi nari umusportif umucompetiteur numva arivyo nishakira ama medaille ama ceinture biki sinanzi ko nzokora bino maze rero kukwevoliwa avec ivyo nagenda niga umuhamagaro wagiye uza wo kuja mu bintu bijaye na cinema yego noneho ncasanga rero nkombinye na ya talent yo ya armation nokora ama film d'action bas uburinzi birakorohera kuronka kuko bo biri kurimwo kuko kandi kugira ngo ukinane n'abantu kugira ngo iki gikorwa kiryohe ufise abandi bategerezwa kugira kugira nawe ukina wewe birakorohera kuronka abakinyi iyo niyo challenge ya mbere natangiye kugira natangiye kugira iyo challenge uvuze kuko urumva bijya ntibinasaba kuba gusa waragize ibintu vya armation biragusaba n'ubundi bumenyi novuga ngo buri acrobatique buri cinematographique nyene kubera ko urashobora kubuzi kugira ibintu byo gukubitana ariko ntushobore gukora un film d'action neza rero iyo niyo challenge nabanje kugira filime zibiri za mbere nakoze zirabishe vraiment zirabishe kandi usanga ari bo ubibona mu makomanta usanga avuga ati wow bo babona ari sawa ariko je nyine kubera ko sinabanyuzwe sinari bwashobore kumva mfise abantu team ariko kugeza ino sare nacinja muri gahunda yo guforma bati okay ico kintu ntafise reka ndacigisha abandi duce tubikorana kugeza ino saha rero ubu ndafise ine equipe ya irimwo ba estime n'abandi benshi ubu nizera neza kabisa ko turi performed kugira ngo gukora film d'action neza uretse n'ubundi ko tuguma twiga ni ibintu bidahera ariko kugeza ino saha vraiment iyo challenge yarahavuye ahubwo muri kajya kantu muri ga film yawe harimo umuntu sinzi ko ari umu interprete sinzi ujya muntu avuga ujya munyarwanda
ujyanye wabyera ko hewe kumuronka kugira ngo ntivyari vyoroshe burya ibintu byose ninyo ushaka gukora ibintu byiza witege nyene ko bitazokorohera nayo uvuze ngo birakorohera uzokwamukora bya bintu nyene bisanzwe hari n'imvuga ivuga ngo niba ushaka kuronka resultat itandukanye niyo wigeze kuronka kora ibintu bitandukanye n'ivyo wakoze kuko ni wakora nk'ivyo wakoze n'ubundi resultat izokoma ari yindi nyene rero je byaransabye kuba connected ndatembera je ndi n'umuntu akunda gutembera rero cyane turamitinga ndamubwira projet yanje sinanayishizemo biranatangaje ukuntu hari mu Kinyarwanda kandi ari Kirundi jewe naravye customership ndaraba abantu bariko barakunda iki hano mu Burundi mbona gasobanuye abantu nivyo baja gufatisha mu studio nivyo biri mu mateleviziyo wabo ndavuga toke aba bantu rero reka ninjirire hano iyi audience nyene iyi ni gute yoba interesse ku bikorwa vyanje ndavuga ati rekirijwi rero ko mbona bazirabira irijwi rekirijwi ndarishire mwino film hama ndayibazanire iyo audience cinda yizana kuko mbere bana nambaza ngo no kubera iki filme uri kurayishira mu Kinyarwanda no jewe si kibazo c'umunyarwanda canke umurundi ni kibazo ca feedback c'inyungu bas ukora ivyunguka ni gukora ivyunguka nibaza ko tuza guhera ku ntango kuko ico ndakundira umuntu tubavuga utuntu uko tubona uko twumva abenshi nibaza ko bakomenye muri filme umupfakazi hama umupfakazi irahera ariko ihera bisa nkaho atari vyiza ndetse ndi kubaza ngo vyagenze gute kuko benshi barabizi wowe nkunda kubaza icigo wakuyemo kugira ngo mukorane n'umuntu ibintu biryoshe bimeze neza ndetse mufite n'abafana benshi babakunda hasi hataye mama vya bintu bikikupa wowe as mu acteur afise na filme yiwe ndetse kandi novuga ngo azi ubwenge kuko ugize ubwenge urakoze ubwenge pe urakoze ubundi reka tuze twapresse n'abantu bakihaye urabona thank you so much umuntu azi ubwenge bipfe bintu ari ibintu bije ngaho nyine canke biba ari ibintu biba vyaje buke hama bikadetwiza umwe wese ku ruhande rwiwe mbo biba vyaguhaye ikigo ca icyo kintu uvuze cyo nico burya nawe urashiye ubwenge ntabwo ari ibintu biza umunsi umwe ni ibintu n'utuntu tuba twatanguye ari duto tuntu two kudahuza tukagenda dukura insete momo niyo nkunda kubwira abantu uti burya izino etage tuba turiko zubakishijwe n'utubuye duto ariko twinshi ni ukuvuga ngo rero n'ibibazo niwabona etage hari cyangwa ikibazo kibabaye ntikiba kivutse uwo munsi kikaba ari akantu kagiye kaza bukebuke ivyo vyo rero byaragiye ko n'abantu n'abatari twebwe ibibazo birabaho kagenda ari ibintu mudahurizako ariko iciza mugane wawe no gukuramo icigwa nize ko ikintu iyo ugikoze ukagikora ugikunda kandi abantu bakagikunda shetani ntibinezerererwa ibihari cyane imaze kuhaba rero igira abacteurs yinjiramwo ishobora kwinjiramo muri equipe yiwawe abo hanze abafana bahariya bagaca ikabinjiramwo vya bintu bagatangura kubishiramwo nabo ukuboko ico nico nabonye kandi ivyo ntaho wo bihungira kubihunga no kuva mu isi no kuva mu isi hama ikindi gikomeye nize rero nuko burya kuba gentil cyane si vyiza kuba gentil cyane kuba genereux cyane si vyiza novuga ngo narakoze ibikorwa gushikaho nibagira na project wanje yego nkakora ibikorwa ndiko nkorana muri collaboration n'abandi bantu byari ndivyo wanje nkabireka ariko at the end of the ntihabeho gushima naje kubona ati ni vyiza gu priorize ivyiwawe first hama gentillesse nayo simbi ariko gentillesse iri exagere nyene kenshi irakunda iratuma abantu bijajara canke bakanovuga ngo bakarengwa yego merci beaucoup hari ikintu kimwe numva ashaka kubaza nyene nk'umuntu yabikurikiranye vraiment ko amakuru nsa nk'uwe yabona naho yabona ku mahazo social c'est vrai nitwicaranye n'umuntu umwe muri mwebwe ngo ndamaze ngo byagenze gute mugabo hariho akantu abantu bidoze cyane basa nyene nk'abantu bavuga bati ko bicitse none haraje nawe avuge ngo ameze neza kubera ko muriko mukikina muhuza byarabonetse ko hari umuntu batahuza na FANNY LAVINE hama ngo mwamatakira hamwe dimo bakabivuga ngo mwamatakira hamwe bige mwabigira kubw'akazi canke ntiwigira wibaza ko umunsi umwe nawe bizohera bakaguhindukira bakavuga ati sha maze
no ako kantu ndaka making clear je nta muntu numwe nigeze nataka je natiraye je no mu kugwana sinataka jamais je sinigira nataka umuntu je n'ama competition menshi natsinda nakunda gutsinda muri round ya gatatu haba hari round zitatu z'iminota 3 mu minota ya mbere je sinataka minota ya kabiri narakuri kukata kukiyahagura minota ya kabiri round igira kabiri nashanze ndagusomboroza kugira ngo ushavure gacushavura muga ntataka round ya gatatu wa warushe nashe ndakugema rero gahundi hari je nta muntu numwe nigeze nataka mwa bino bintu nuwo wundi uvuga nta mazina yabo je nza kuvuga nuwo wundi uvuga je sinamwate ko nta kibazo twigeze dufitane ahubwo vyaba mbona urumva je vyaba mbona kandi abo bantu bari basanze je ninjiye muri industry hano basanze bari connected bafitanye igihe kinini sinashobora guhita niyensera ngo ngende kubwira nakangerega ngo nakagize ibintu nje kubwira nakangari kategura ibigogo baye rusako je nabire kavuga ati mwe nimwe munzi vyo mupfa ni muhondane ariko rero bije kuzanaho kuza kwataka inyungu zanje nategeza guca mpaguruka kuko je ubwa mbere vyari muri bo bagahondana muri social media n'ibiki je nibereho nipowe mbwa rero aho vyaje uwo wundi muntu yaje kubizana wanje rero yataka inyungu zanje nubwa na dignité kuko hariyo nk'ijambo y'umuntu akubwiye ngo agahungu gakorana na naka ndi umuntu w'umugabo kandi koko nihaye ufise famille kavuga ngo agahungu uba wumva iyo famille iza kumva gute kagahungu umutwe wa famille bamwisa agahungu oya aho nshanza nkaca ndakubwira nto yasinda agahungu nivyo vyabaye sino je I never attacked anyone kandi nta n'umuntu umwe no kwatakinga je ndabakunda everyone kuko nzi neza ko ino industry ntikunda je mpari je nyene ikunda duhari twese ariko rero nkaka kafana kanje bansororeye nk'uwoza gaca kanyaka numva ntohita ndamwemerera donc wovuga ati wari ku defense yawe je mba ndiko ndadefend inyungu zanje je utatatse inyungu zanje tubana amahoro mugabo uzatatse ubwo nyene uzatatse ubwo nyene ukoresha za ntonze oya n'igihugu nico gituma gifise abasirikare n'abapolisi no kugira ngo birinde abavogera igihugu nk'ubu nk'igihugu duhaye n'urubibe coteri bombe Burundi ubwo igihugu abasada bacu bo kwicara bakaraba igihugu kiriko kirategwa negative oya baca baruma hamaka defend ishiza nuko bataro batanguye intambara ni muri ubwo buryo rero jewe I'm good with everyone wari ruvuga ati noneho ngo ntibanavuga mu izina ntari impamvu yo kubavuga none oya we ntaco we urunyamakuru ego okay kubutandukanye na Fanny Lavine kuko mwarakorana cyane hari ico wahombye canke hari ico wungutse kubwawe kuri kote y'inyungu no kuri kote yo guhomba ni hehe byagize impact je nahombye rimwe mu buzima kandi sinzongera guhomba wahombye kiga LIBERT nahombye umunsi mpomba abavyeyi nkiri umwana yego hama ndakura byari bigoye rero ko nshobora kubaho none ubu narabayeho ndi umugabo mfise famille n'izina nsoro ryarubatswe oya ubu guhomba ntibirimo nico gituma nashanje katari ibintu byantunguye si ibintu byantunguye vyumve si ibintu byangwiririye ngo biraje no nari nabibonye je nanabi predictinga wanashaka nanabari na equipe ndibuka ko nigeze kuba ndi kumwe n'abantu bane equipe twari kumwe yari umukameraman n'undi mukobwa n'uwundi kandi ari bane ndababwira nti bantu b'Imana ndababona mwebwe ko mwebwe ntitiko turabona ibintu kumwe ndabwira nti umwe wese ahitemo niba muri kiri kumwe nanje mubere ndi kugendera kuri instructions zanje ndi kandi mu vyumve utaka ibishoboye no munsi nyene yideclare kuko ndi ready ku avancer with or without you guys ko namaze kubona ibibazo bibaye vyinshi ndabwira ndi ready ku avancer muhari canke mudahari bose bagiye bahitamwo rero mu nyuma umva ko ibintu je naravyiteguriye so there is nothing to lose ya jewe byose byari kuri gahunda narabibona iyo twevure watuja rero jewe vraiment ndi mu nyungu z'amasengesho gusa ubundi ni ihe nyungu yo gutanga ukuri kuri social medias inyungu kuko sorry ukuri kuko hari abumva abafana ba Fanny Lavine hari abafana bansoro bose baba bavuga bose baba basigikiye umuntu wabo ariko apa uri kumushigikira haba hari hari abantu babiri wowe wibaza ko ari yahe inyungu yo gutanga ukuri kuri yaba wewe yaba Fanny Lavine kuko umwe wese azavuga kote yiwe
kandi ukumva umenga irumvikana kandi ko kiba yumvikana umwe wese akavuga ibi undi akavuga ibi Fanny akavuga ibi LIBERT akavuga ibi wewe wibaza ko ari yahe inyungu yo guha ukuri y'abantu donc inyungu ukuri gukenewe mu gihe kuza hari impamvu zumvikana ukuri gukenewemo ne nk'ubu erega twese tubitse amabanga menshi adakenewe ko tuvuga adakenewe hari amabanga adakenewe ko tuvuga ubundi ibikaze murabibitse sha no ntitubibitse jewe I'm like ni menshi pe ni menshi cyanje no kuvuga ngo jewe n'ubwa mbere tuza guheza ivyo bintu je nagiye nakoreye ku kinyamakuru cya Fresh TV ndabwira nti ubu ntitugikorana naka kandi ndamushimira twabanye neza nubwo habaye amakosa ivyo sivyo ndaba ubundi ko nkora ivyanje nawe akora ivyiwe kandi ndamusabira namwipfuriza ibintu vyiza pe kandi ivyo vyose ntivyari bwabe namuvuze neza namuhaye credit nziza imbere y'abafana nawe aza koptinga aza guhitamo kuza kuvuga bibi bindi mwari mwahisemo Jean bitari ngomba kumenya n'abantu yes nta na urgence yari ihari rega nta urgence yari ihari sanke yari yabonye ko ugira ukora igikorwa kugira ngo ku block vuba vuba maybe nivyo nyene ngira ngo haba hari izindi mpamvu zo kwikinyungu zo ikintu casohotse ubwa mbere ntigana cakorera ku kinyamakuru Salon Vibes aho Fanny Lavine yagenda avuga ibyo wamwise vraiment yari rodi kuvuga ikintu cyose kimwe hama wowe no kubesha birimo kandi umuntu atarumva kote yawe Jean atarumva ntuze yawe yari kumva ko umengo ndi soro kweli nuko ameze muko maze gutanga ukuri tukumva ko umengo harajemo akantu ko kuvuga ati erega no kuwa mbere niko vyagenze donc wewe wibaza ko nk'abafana niki kwanza ubabwira kugira ngo abafana bo barundi abafana bo barundi n'abana beheza batuzi mu mafilme batuzi no ngaha ndiko ndakora kino kiganiro ubundi buzima bwacu ntibabuzi naje gituma kenshi bakunda gufatira ku byo tuvuze numva ibyo tuvuze nivyo nyene ariko mu byukuri buri umuntu wese aza hano yateguye impamvu haje nubona umuntu aje kuri social media aje kuvuga nabi ntibaze ngo biramutunguye aba yavuye home yateguye kaje kuvuga nabi kandi kuvuga nabi abaziti hari ico nza kwicira uwo muntu nanje hari ico nca nunguka je gituma rero byapanzwe nkumbure kugira ngo bipangwe ariko je sinzigira mpanga iganiro cyo kuza kuri social media mvuga umuntu nabi no nzoza mvuga umuntu neza mvuge ivyiza kuko abantu nivyo bakeneye kumva abantu bafise ingorane minyona abantu bafise ibibazo ntibakeneye ko tuza kubatura ibindi you see yes nukuvuga ngo rero jewe novuga ngo abafana baze bibitaho kumviriza impande zose no kudafana ngo bahereyo kuko twiyo mudufanye mugahera urabona nk'ibi bintu by'aba role models aba public figures nk'aba Jay-Z Mariana uzureba impuzu yambaye impuzu yambaye haba hari amahirwe menshi ko abandi bantu baza kuyigana nivuga ngo niba yambaye impuzu yerekana ishira ibihimba vy'ibanga hanze hari abana b'abakobwa baza guca bayigura kubera ko bamaze gufana bagaherayo ariko urumva ko abayobeje arabayobeje ni par exemple nk'ubu hariho nk'ibintu vyaje byo kugira what before hariho inyambaro z'abahungu bambara biri bizarre usanga umenga birimwo n'amakanzu nkunda kubona n'aba danseur biriya bintu ntivyajuko babiravye ku bastar voilà rero abastar twebwe turashobora kubayovya turashobora kubahenda tugatuma nakamumwanka kandi mu vyukuri udafise wowe impamvu yo kumwanka nk'uje nkatuma wowe minyowe bakwanga kazavuga ntimuzi n'amakuru minyone ibi bintu azaravuga ngaha minyone twaravyaranye umwana kwanza minyone ujya n'umugore wanje uravyumva hari abantu bacha bavuga ati kumbe minyone nuko afise umwana kumbe minyone nuko maskini ntivyigeze binabaho uravyumva rero abafana baze bareka gufana ngo bahereyo bakunda ibikogwa ariko twebwe batureke kuko twe turabandi bantu inyuma ya kamera donc uvuga ati kame mu muntu bon de moi ntagi kuri cyane itaya kumenya nimba aho ntimukwiye kugira abafana mu bisana mukugira abakunzi dufiye abakunzi bikogwa bagakunda igikogwa barehe kwitaho ivyo bintu vy'indani byo kumva umuntu naho yo kwica umuntu wo mushigikira uriyumvira gufana umuntu kugeza aho naho yo kwica umuntu kayibona ko yamwishe ahubwo umuvuga oya je ndamufana naho yisha umuntu no aho ntubu umufana uburi kijuju uba warabaye addicted kandi si byiza nico gituma rero nico nobwira abafana sino abafana baradukunda ndabizi abafana amafilme yacu barayakunda
kandi abafana bacu burya ni bamwe reka nta mufana yavutse yego abafana Fizo nditirese iriko barabona filme yanje kuko nta muntu ashobora kumviriza indimbo za Fizo kuva mu gitondo gushika 24h no urayumviriza indimbo ya Fizo ukumviriza ya Avin Smith ukumviriza ya bande ba Wise la best bonde ukumviriza filme zabo hama izo ndimbo zabo hama ugacugaruka ugashura filme yanje ukarabia nakani ntiworabi yanje gusa umva ko wa mufana umwe tumufise turamusangiye twese rero uyu mufana turakwiye kumwubaha ntitumujuragize so tukiraho hari akantu ndimo dusubirana inyuma gatoya hari abantu n'ubu ngira bashibaza ko ari filme mwateguye kuko wowe ukivamwo hinjiyemwo ntare wa gatanu ntare wa gatanu bica biboneka ko ntare wa gatanu ninde Noraske okay Noraske ariko so umukinyi wa film no munyamakuru ego donc hinjiye nk'umuntu aje kugusubirira dizon baravuga ati noneho rero ashobora kuba ari bateranije FANNY LAVINE na LIBERT kubera ko yinjiye peut-être à part ya film abantu bavuga ko hagiye mu by'urukundo mugango umaze kubona ngo Noraske yinjiye yana ngo burapfusha urasaze what the hell my god reka nkubwire ikintu kimwe ibibazo byacu byatanguye mu kwicenda mu mwaka uheze 2022 uyu muntu muriko muravuga Noraske ntimubibonye vuba jena ndabibonye higeje mugasha bavuga ati nta muntu banora banyubunyene ashobora kuba barabanye kera hama en fait jewe ikintu cambira kantu ntwenze nako kunsubirira hareka nsoro nisoro gusubira igovye bye byihoze hama kandi jewe uwo mujisi ndanamwitayeho kuko jewe ivyo nari nitayeho it was not about ni bande bari kumwe na FANNY ni bande bagenzi biwe ni ba I care jico na caringa yari project ko je mbaho mu ndoto yanje uwo mujama ntarimo yego no mu nzira yazo ntarimo nico gituma rero ubwo n'ubuzima bwe buri privé afite uburenganzira bwo gukundana kugira everything sivyo ivyo reje gufuha se no umugore wanje FANNY justement niko nyama bavuga ati LIBERT afite umugore ariko kandi twumvirize tuje gufora yego tuje no muri competition iyo nza basi tubate ko twabigize competition yari kugutwara Sawa ushaka ufite ibintu byinshi duhinyegeza n'ubundi batubwije ukuri to be honest ntabwo ivyo bintu abantu bavyibajije n'abantu b'amaranga mutima je simbaho mu maranga mutima je ndi objective je ndi umuntu afisi yashaka kuja kandi iyo ufise rero ushaka kuja ukazana ibintu by'amaranga mutima ntushikayo cyo gituma rero jewe byari ibibazo by'akazi nibazo by'akazi tu kandi nibazo apana by'akazi kuri ku bibazo je twari dusangiye nawe no ku bibazo vyanje personally kwera ko nayifise societe yanje yego bisaba yuko ndaninga mu buryo bwanje ivyo rero ntaho bihuriye ntaho bihuriye nta naho byo nahurira donc uvuga ati nta na hamwe bihuriye nta na hamwe je ntabwo nayindi muri izo bullshit ufite igituma ndabivuze nuko twaje tubona Noraske ya propose umukobwa FANNY LAVINE avuga ati ibi ni film muganda akavuga ati ibi sérieux mugapa y'ivyo nawe tubona hariho umukobwa wamaze imisi muri kumwe avuga ati nari batashobora kuba ahari wenyine hariho bose nyene bose nagashavu ulala je rero muzona samara je ngendana n'abakobwa nanje wendagiye muri liste yabo mugendana neze n'ubibona ko turi kumwe barazi iyo tuvuye ahubwo bapfa kutubona ngaha gusa no ntabwo jemba muri utwo tuntu tw'abana minyone je ndakuze kandi ndafise ubwonko buharura simba muri utwo tuntu to kwiyamiza je umuntu wese turi kumwe zibari impamvu z'ivyunguka zari impamvu z'ivyunguka je si fata boje ndi marié yego kandi nzi neza ko nina guhenda minyone nina kubesha kumva naje nakubwiye ko ndagukunda minyone ukavyemera uzomenye ko ndiko ndakubesha nzobanguye mu mutego nzobanguye mu mazi ndayitikiziba nukurinza umuntu wese karanyumviriza nga ukazumva nakubwiye yuko ndagukunda vya danje uzomenyeza ko ndiko ndakubesha umutima wanje urafise undi muntu arimo kandi atazovamo mbega umudamu so nico gituma rero those kind of bullshit je sivyo mba ndimwo nejo ubundi uzobona ndi kumwe n'abakobwa benshi batandukanye je mba afise impamvu ndi kumwe nawe turamubona wamuzanye
baza kutubwira ubu gukomeza komeza ni bon ariko ujya si ntituri kumwe ntituri kumwe urabyumva ivyo rero twabonye rero muri kumwe ivyo rero iyo mikino rero yo intaje no jamwo oya ndabirengeye donc dufate ko kesa swa wewe basi wewe bije wabonye bya FANNY LAVINE na Loras bivuga kwicara biriya man biriya n'ibintu biri cheap uzisaka twabonye zirenze intuzenya Kajara na Harmonize komakomeye Kajara na vibes tubona n'abandi bantu tuvuga ati bya bintu bingira biri no kuko mu bantu badakunze gukora amabeze nibaza ko hoza arimo mugatwara mubonye sinamushingira intari sinamushingira intari ku muntu wese afise ibanga ryingi nakora rero ivyo niko nakubwira ivyo bintu by'amasaga hari ibintu je ntanakurikirana gica mbere nta statut z'abantu ndaba second na ma emission make je ndaba rero n'ivyo bintu je ndavyomba babivuga kuko ivyo ntibinyentereza kubera muri buka ibintu twagiye tubona vya Diamond na Zari tubona Diamond na Tanasha tubona Kajara nande na Harmonize tubona Safi Madiba na Knowless tumaze kubona ibintu vyishimye n'ivyo so ivyo rero mba mbona ari ibintu biri simple kandi n'abantu kuja mu rukundo ni we nturi mu rukundo se kareka wa muntu wabazwe n'iki ko nawe uzunkunda yakwe sundi wandangiye sha ko nkeneye abagore babiri ubwo nyene ndarabanyandikisha depose candidature no so gukundana n'ibintu bisanzwe abantu bose bari ngaba bafisa ngene bakundanye n'abari bagira ama relationship imanza za mariage nta samedi hataba mariage banumva ivyo rero ibintu bisanzwe je ntakwiye kubikurikira wamusanze ari byo wo banko haje wobinezerere oui ni vyiza uzi impamvu ari vyiza je nije muntu wa mbere nungukiye mu kintu citwa mariage je mariage yaranyungukiye kuko ndavye uko nari imeze before nuko nagiye mera nagiye nungukira nk'imihezagiro myinshi hari n'abantu bakugirira icizere bakakugirira icizere nkunda guha karorero nta musore yotwara igihugu vyakweli noya naho woba ntibikunda nta n'umusore yoba ministre barashaka ntiwona bana mustaneri urumusore ntiwona bana sinzi ko bana chef de zone urumusore ntibikunda hariho rero ikindi kintu bigufasha hari ikindi cizere ubushigiye kugira muri society cyo kimwe n'abakobwa hari ikindi cizere ari indi protection ushangura kugira nico gituma rero j'encourage abantu babirimwo bari bo bose tureke nabo n'abandi bose kubaka ni vyiza ariko ukabanza ukabaza umutima yuko atari bishobisho atari bishobisho uri ready koko kandi bikubakira ku rukundo rwa nyago atari show off atari kugira ngo mwereke public public twe ntituzemera public nta kintu woyikorera ngo yemere ahubwo gusa ikintu ushobora kwemeza n'umutima wawe donc babanze bemeze umutima bemeje umutima hama public yo ntituzemera pe neka tana mari public je urabona je ibintu byose nkora nonga je sinigira nsoma na commentaire zo nakoze iganiro sindamasoma commentaire oya kuko mbanzi mu bintu biza kubamo harimo commentaires ziri positive hamwe n'izi negative nuwagerageje kugira ngo avuge ibintu vyiza ku rwego rwo hejuru byarangiye tumubamvye ntumuzi Jesus ubwo nyine kandi hari umuntu koko yavuga ibintu vyiza nka Jesus ntibamubamvye uko nukuri nta muntu hano rero ntiwoshimisha abantu ikintu cyose ukoze ushaka gushimisha abantu urahomba nico gituma je mu bintu nkora byose sinigera nkora ngo mwe mu bishime no nkora ikintu ngwiza gukora umutima wanje ushatse gukora hanyuma nagikora nkabona hari abagishimye bikampa courage abatagishimye nabo nkiga ese nuko hari ico ntakoze sanze hari ico ntakoze ubwo ndagihindura ariko nsanze ari umuntu yatagishimye kuko atana fact nk'ubwiye umuntu ngo wakoze filime mbi utanamubwiye ati fuma wandika ati ahantu yabereye mbi naha bica bikosora mbwa wanditse ngo wakoze filime mbi gusa mba mbona na Yesu baramubamba yana ko haje LIBERT urakoze mbere niko ndakwata kaza kanyo twebwe vraiment tukiza twabonye uzanye igisasi hariya ku ruhande cameraman aramubona nuko aba yicaye konyene biteye n'ubwoba ubwo ati none uyu muntu menye ndakubaza nenye abakobwa mwe murabona yuko abandi bakobwa ari beza je ndabibona yakoye je mba na appreciate tu ubundi jewe ubona kuruta jewe nta mashaka kunduta wewe yes nagira no aruta abandi bose sofe je nagira no mumve ko utiyeme abandi bose basigaye sofe je abandi bose basigaye mugabo nawe natwe tutabivuga twamubonye muza tavuga ati none ivyo LIBERT agira
bigira ibanga agira yihe pole bigira ibanga watishobora kubihora bigira ibanga sinaho kandi oya ahubwo ataje ngaha ikiganiro kica gihera ategereza kutubwira kuko agiye afise ukuri kwinshi bya vrai aya iyo nza gushaka kubigira ibanga wari kumugubiza mu modoka hasi LIBERT yazanye imodoka ariko ntiyari muri gahunda y'ino munsi byakwe Ibrahim oya ndabizi tu arazi uko biri kose je mu byo nateguye ategereza kuza ngaha kubera ko navuze ati hari LIBERT aguma tubesha aho usanga madamu we watazi ko ariko ni gisasu cicanye n'imodoka yari yakiriye ngira reka rero tumushire ku mugaragaro tumusabe basavye tumurabe okay umunota umwe gusa ariko umunota umwe kura ko sene napanze kaza kuba ari ngaha gusa kugira ngo abantu mawe mutansamburira urugo ngo nabigize ibanga nizere ko bazogira commentaire ya mbere kuko hari ibintu mukinira ku ma social media ugasanga wewe uragerageza nizere ko bazogira urambwiza izina ryo base ndagupropose ikintu sivyo je ngira ndamuvuge ntibirigura mwerekana hano oya araza tu reka ndaguhe introduction abamuzi bacha bamumenya oya naza vyivugire wenyene aza vyivugire ingo madame menyo iza kuba umuhungu ntibogukiza oya naza twibwirire kwanza impa micro ndamwihereye yivugire hajya uri ready oya yavyanse oya nshaka kwanka yaze tuduheba ikiganiro impa microphone ashaka ko mwahawe ijambo icara ngaho impande yanje wewe banza uze ngaha ariko ndiko ndajanirana uri kujanirana gute naze impa microphone yanje ubwo muranyirukanye singaruka sawa reka tubwire ingo hano guys atubwire iki gisasu sari madame sadi umeze neza ariko ubundi shaka kujana n'umukobwa asa gutya mu modoka amakuru yawe ndashima Imana reka abana banyegere ubundi ivyo bintu LIBERT atubwiye nivyo wowe wari kure ntavyo wumvise mwari mwibaraguje ngo bibikigaye yari yatubwiye ngo uri madame wiwe nivyo vya vrai uri madame wa frère wa LIBERT ngira ni film oya si filime aba muri filime turabazi benshi ubundi twidondore kuko abazi umugore wa LIBERT bacha batubwira izina ryiwe witwa gute ku mazina y'akazi oya ya vrai kura dusenge Arline ego hama ku mazina y'akazi ni Lina Movies nkaba ndi umunyeshuri akomoka muri BFA Burundi Film Academy ego nkaba natawe iteka rinini cyane n'Imana hamwe na Nsoro the Hero my coach oya Nsoro bya yatubwiye si ivyo sha tubwiza ukuri uko niko kuri kwanye neko wode nkoje kuduha ukuri twari tuzi ko tugira turonke show duha abantu nta show ihari na show ihari uramwihakanye mu yandi majambo basi ndamwihakanye ariko twabonye mu modoka sha wicaye imbere ariko man no kwicara imbere n'iki okay tuvuge ko kuri filme yawe sicha filme yanje ni Top Secret yakorewe muri Burundi Film Academy yego very soon ibirimo gusohoka turindire harura amasaha n'iminsi cyakwe ariko sha urambeshe birakomeye uko ndiho ndakora no kwisura yana kufitanya agashusho n'umuntu tutarinde turavuga ngo ubucuti bundi budasanzwe ubucuti bari nuko ari coach wanje ni nka papa wanje mu kazi ndamwubaha ngo ni daddy uri daddy ni daddy ko abadadi w'iminsi bengo ntibabyoroheje we byagenze gute mubere mami nawe donc chaki kibanza ciwe ndagisubiyemo ubunyene none se sindi nyuma ya kamera ubu naye ndumu presenter ariko mana yanje mubaze ikibazo kimwe mwana wanje namahoro namahoro pa neze ko yanyise daddy abadadi b'uburabaye uri yumva gute ndi daddy amba numva ndi fierté no kuba uri papa wanje nyene byakweli no kwinchari ikibazo cyari gutera ishema genda rero amakuru twarondera turayabuze murampimbye muranyirukanye none gashaka ko utwinya amakuru harundi rusaku mukeneye oyo twari dushaka urusaku ko kumenya basi tubwire n'ivyabare vya vrai ari filme oya wabitanguye ryari wumvise ryari ko ufise iyo mpano basi yo gukina filme yego filme impano antuka ari ngabire yo tubwira naho wahuriye na Soro ubigira ko tu aho impano y'umuntu igaragarira nuko deje bakunda ikintu nakuze ndavyimva
nari mfise amahirwe yo kumva no garagaza ibintu ariko mbura honje yego ariko Imana iza kuntera iteka mpura na soro ushobora na dadi mpura na dadi acaransengera yego acaranda araguse aba dadi biki gihe babona gute we dadi wawe oya ku ruhande rwanje si dadi mwe vyo mwisengera oya twe ibyo sengero nindabizanye ubundi ko ari wowe biraharawe aho kibondo biraharawe iby'abadadi ariko je ndiko mvuga dadi mu kazi yego ariko wumva donc aho bigeze kandi nizera ko muzobikunda basha bafana bacu yego bagukurikire urafise YouTube channel canke yego Soro niyo ashaka arakwirukana vrema aha turakoze akazi ariko Gasoro vrema arabesha honyene ingene kuraba honyene ewe gatati we abadadi biki gihe sha dadi warakoze kurera umwana urakujije vrema icyuki urari ingene asa none jereka ndakubwire ubundi Donatio Mignone si izina ryanje nitwa Emena Deje nkuru nziza mugabo izina ryanje nari kuranye kubera ni papa yari inyise yeah parce que elle m'a trouvé mignonne il m'a trouvé mignonne donc aravuga ati ati umukobwa wanje elle est mignonne et alors Sisho kitu mani siga ibintu vya mavuja ranyica ngo tuma siga ibintu vya makeup ubundi nizi ni mignonne yeah genda kunda sinugambire ndabivuze biri naturel rero rimwe na rimwe hari igihe bikenerwa ko ariko ni byiza kugaragara ukuri parce que c'est une beauté idasubirizwa ta fille uramuzi ari naturel la fille là ariko none ubu burida duka utabizi nanje ndasarisha okay ya uwo numu jepe saba abanyeshuri benshi ya nico twashaka uwo numwe muri benshi yego numwe muri benshi kandi hari afite filme yitwa Top Secret Top Secret izoja hanze nyuma y'inondwi okay kuvuga ni inondwi turayikora promotion cyangwa gusohoka bien sûr en parallèle avec insoro hari n'abandi bagira bakora amafilme tugira dukore kabisa noneho tugomba kuzibira imipaka filme yo hanze dushaka isubira kwerekanwa hano mu Burundi c'est vrai shaka kibazo nakwezi inyuma ya kamera ngenda hikubaze n'abafana bumve ko nkunda cyangwa utankunda bavuze ko ukirondera uwundi Jesse ati ndashaka ko kuja mu ashakutera imigere cyangwa kina filme ndaba umbonye ubona nkwiye he urarehombera no kubera apana mu makuru oya karicho nagira nakubwira wereka ivyo byurumva nivyo nkora kora neza by the way vyakweli je nukuri burya umuntu arinze ambwira nti nkeneye gukora emission ukabona ndaje volontaire menya neza ko mba nakunze ibikorwa fast and furious c'est vrai cyambere manza kuraba akora gute abaza gute appreciate philosophie vraiment ni fresh big up to yourself ni cyambere turabishoboye yego merci bijanye na nivyo bindi navyo ngo byo kugwana kugira iki uzabanza umpime uzashaka kandi nibyo na wundi yatubwiye ko wabanje kumusengera ifa kubanza kwansengera tukara ko bitawe okay donc ubona nyugeze ahantu kukuramura wiyumva gute banumva ari sawa banumva ni nagishimwe banumva jiwanje yuzuye umutima ikintu kabona undi muntu ashateye imbere kuko naje gusanga kugira ngo utere imbere burya inzira yoroshe cyane kugira ngo utere imbere uteze imbere n'abandi ego kuko bo nyene nabo amatara yabo aca kuduza byihuse rero icyo ndagishimira Imana ego sawa sawa cya kibazo cya nyuma rero nari ndagufitiye cyarihe twarabonye ikindi gice gishasha ca film ko wari waratebeje abantu canke wari waranyoteje byavuye kuki hama ushaka gutera amatsiko abantu gute kugira ngo bayikurikirane ku rwego rwa rundi wifuza pas seulement
aha mu Burundi wavuze ngo ushaka kwifatira abo mu Burundi ahubwo no kugira wifatira abo hanze nakaye kabanga oya muga kabanga kuko niho kavuga ubaze bavuga niho hakira kabanga nakaye kantu uzokora kugira ngo Jean abantu bumve n'uzobone igano maybe ari mu Rwanda azirwe kurabira solo rundi azoraba ikiganiro ari muri Sweden canke ari muri Holland azavuga ati je numva mfise amatsiko yo kuraba solo bivanye n'ingene yivuze muri iki kiganiro d'abord tubwisha cagutebeje hamutubwire nico dutegurira muri iki gice wasohoye no munsi mbega ikibazo c'ikilometero bana je nagiformiye neza kugira ngo ntaguta mu mutego da nico nagukundiye urabaza ikibazo ukagikumbira ku buryo bishika hano uvuga ati ariko ni professionalisme ni vyiza yego first kuba nsoro batari bayiboba yagendira hagarara yego byari mu byayi bazanye nakubwira byo kuba uri très gentil ukaragiriza abantu kibagiriza yawe ivyo nikosa nakoze ariko ryaje guhura n'izindi ntambamye zimwe zuko haba hari abakinyi badafise umwanya yego ariko ivyo ntivyari vya danger nuko gusa nari mpugiye cyane mu gukorera abantu yego gukorera abandi bantu cyane ariko kwino nshuro ni assurance nshobora kubaha n'umunsi nta muntu numwe ndiko ndakorera nta muntu numwe ndiko ndakorera ibintu ubu ndiko nkora filme zanje a priori nizo priority n'amafilme yanje turetse n'insoro hariyo n'indi movie ngira ntangure nshobora kuzatangura kwirekura muri December yego izo bari filme série izoboneka every week kandi izo bari filme y'urukundo ko shaka ko cengira amatsiko ko cyo numva shaka gufatwa n'ibintu by'urukundo subundi wayinsize mu usa n'ururimwo Sheriwanda kwandika nimba hari netabona commentaire Sheriwanda sabahungu murihe banange murihirijwe n'umujyumva ahubwo murabe nivyo ndiko ndabonesha amaso kandi bumvize n'ubwenge wambwiye kameme na cyane uyu mukobwa yozana umusaruro batangure badepoza amakandida ndabaha nimero yawe oya reka uraza kuyiba uyikubaza uza kwandika ni box kutinya kandi umushaka uza kwandikira uza kumubwira uti okay alright ufata wayandika ari abishaka n'abatabishaka hari n'abaza kukinisha voilà ni nabo benshi okay so nukuvuga ngo rero for the meantime ndiko nkora cyane filme zanje mu buryo buri prioritaire sina filme imwe gusangira nkore nababwiye ko ari yindi wanje personal hama izindi filme ndiko ndakora ni filme zaba producteur bo muri Burundi Film Academy ubundi ko ndakorana ubu bintu ntibiriko birarenga muri academy kuvuga ngo ariko naravuze neza nibura 60% 60% z'ibikorwa ngiye kuzenda rusohora 60% zo ariko gavyiwanje personnel hama nsoro yo birumvikana ko guhagarara bitazokunda uretse gusa ko nsoro hariho ukuntu ngomba kwiprograma ko ni film igoye gukora ni film isaba umwanya kugira ngo iminota 3 tuyironke ya action turashaka gukora iminsi 3 nyene tiko duhiga 3 minutes ibaze kuzokwiza iminota 30 40 nka kujya ubibona ifilm imfata umwanya ntashobora gutanga mu buryo bwihuse cyane kuko biranashoboka ko noyibaha mu buryo bwihuse mugayo yociza yataye kajya kanovera kandi nanje ahubwo mbashaka igira kandi kanovera karenze kajya rero iyo izokwamiboneka ariko nzoba ngomba gusohora schedule program horaire y'ukuntu nsori zo ziraboneka voilà hama ikindi naco assurance nutanga ku muntu yumva ivyo ndiko ndavuga yego non seulement market turiko turakorera hano mu Burundi hariyo n'indi bikorwa tugomba gukora nk'ubu hariho umuntu ahejeje kunyandikira message ubu nyene yego yavuye muri Burkina Faso dufitanye project tugomba gukorana anyandikiye mu kanya juste ko yaje ejo nzora kumuraba kugira ngo dukore scénarisation ya film izokogwa nkumbure ishobora kuja mu ma festival international nukuvuga ngo rero ntituko dukora mu gihugu gusa yego nukuvuga ngo ni mu gihugu d'abord iwacu kwanza ariko turiko turanagerageza ko expandinga ground cyangwa territoire y'ibikorwa vyacu so ibi bintu ndabirimo solo doiro yeah that's my name tugushimire cyane bro urakoze cyane wakoze cyane kutitaba cyane ukuri je nategeza kukwitaba no kwanka ntiyo kwankira umukobwa oh my god kandi yo kwanka umukobwa nka no kameme reka nkubwira ikintu mwebwe wewe na hano muri industry abanyamakuru b'abakobwa ni bake sinzi kurabibona bishobora abahungu rero gituma rero rimwe na rimwe biba bisaba yuko namwe tubasupportinga basaba namwe ko tubasupportinga tubimpowering kugira ngo mu motive n'abandi bakobwa binjire muri secteur muri carrière ha mu mukino ryo abarundi banezerwe. Ewana, merci beaucoup. Je vous en prie. À la prochaine fois. No, nabonye ari kubikora. Merci beaucoup.
Ibazwa TV. We want the words. The solution of all truths.